Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Mugenzi uteze amatwi ikicigwa cacu cuno musi c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona ndakigushikiriza. Mu cigwa giheruka twarabiye hamwe ubutumwa buri mu murongo wa mbere w'igice ca mbere c'igitabo c'itanguriro buvuga ko Imana ariyo yaremye ijuru n'isi. Ni vy'ukuri Bibiliya ni igitabo gikenewe mu bihe vyose no mu bantu bose, kuko arico gitanga kurema no kubaho ufise ivyizigiro mu buzima bw'uwu munsi no mu bwakazoza. Nico gitabo conyene co gufasha kubaho witeguriye ivyo gushikira utari witeguriye, kikorosha ndetse kigakiza imvune ushobora kugira mu buzima bwawe. Bibiliya rero gitandukanye n'ibindi bitabo. Mu vy'ukuri ijambo ry'Imana rirashobora kugendagenda mu mico yo kw'isi yose, rikavuga mu buryo ubwoko bwose bwo kw'isi buritahura, rigatuma bama imbuto nziza mu kubaho kwabo, kuva kuhambaye ukagiza kuworoshe. Abana barumva inkuru ziva muri Bibiliya bagatangara kandi bakaryoherwa. Abanyabwenge biyumviriye ku majambo yayo basanga ari amajambo y'ubugingo. Muri Bibiliya hava ijambo rizana amahoro mu gihe c'amagume, rikazana ihumure mu gihe hateye ikiza, ikavamwo ijambo ry'umuco mu bihe vy'umwijima. Harimwo ijambo rikwiye kwama risigurwa mu makoraniro, hakabamwo impanuro umuntu ashobora kumva mu kajwi kongorera ari wenyene. Iyo havuzwe ijambo ry'imburi rivuye muri Bibiliya, ababi n'abibone barajugumira, ariko iyo rishitse mu mitima imenetse canke yihanye, ryumvikana nk'ijwi ry'umuvyeyi. Uwurihonjeje arushaho kugira inzara n'inyota vyo kurisoma, rigatuma umuntu amererwa neza ku mutima. Ikibazo twiyumviriye ko mu vyigwa vy'intangamarara ni ukumenya ko Bibiliya ari igitabo gifise ico cishangije, ataho kigereranya n'ibindi bitabo vyabayeho, ibiriho canke ibizoza. Hari uburyo bwinshi twabonye bushobora kutwereka ko hari ico Bibiliya itaniyeko n'ibindi bitabo. Uburyo bumwe nuko Bibiliya yanditswe n'abantu b'uburyo bubiri, abo nabo bakaba ari Imana n'abantu. Mu vy'ukuri Bibiliya yanditswe n'abanditsi bashika 40 mu gihe kingana imyaka 1500. Abatari bake muri abo ntibigeze kubonana, ariko rero abo bose uko ari 40 ndaho bigeze batakubiri mu vyo banditse. Bagira ico bahurirako ku buryo biboneka yuko hari cyariko kirabakoresha kibahuza. Bamwe bari abantu babayabaye batize amashure menshi ngo bamenye n'indimi nyinshi, mu gihe hariho n'abandi bari bararangije za kaminuza. Nk'akarorero umwanditsi Luka yanditse igitabo ca 3 hamwe n'icya 5 cyo mu isezerano rishasha, arico ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka hamwe n'igitabo c'ivyakozwe n'intumwa. Yari yarize kaminuza akamenya n'indimi nyinshi nk'ikigiriki cakoreshwa ico gihe, kandi yari umuganga. Mu gihe Simoni Petero wewe yari umurovyi gusa, atigishijwe kandi n'ubwo rurimi rw'ikigiriki atago yarazi, ariko nticababujije kuvuga rumwe na Luka. Imana Mpwemu Yera yakoresheje abo bagabo bombi, yarabarongoye mu kwandika ivyiyumviro vyabo nk'uko bumva nyene barongowe, ku buryo banditse ijambo ry'Imana nk'uko yo nyene yagombye ko rivugwa. Aha rero niho igitabo ca Bibiliya gitangarije. Ico turiko turavuga nuko hari abantu kanaka bagize uruhara mu kwandika Bibiliya, n'Imana nayo ikaba ibifisemwo uruhara. Ikerekana uruhara rw'Imana mu kwandika Bibiliya n'amajambo nk'aya: Imana yavuze, canke ngo Uhoraho yavuze, canke ngo uko niko Uhoraho avuze, n'ayandi yerekana ko ari ijambo ry'Imana. Muri Bibiliya amajambo nk'ayo abonekamwo ibihetangabo 2500. Imana yarerekanye neza kwiri kivugira muri Bibiliya. Nico gitabo gishobora kuguha ubuzima ugacika umwana w'Imana. Ubwo nibwo buryo Imana yagombye gukoresha
kugira ngo ivugane n'abantu. Hamwe ubu yovuga iri mu ijuru, yoba iriko irasubiramwo ivyo yamaze kutubwira vyanditswe muri Bibiliya. Ikindi twabonye mu ntangamarara nuko mu buryo bumwe dushobora kugereranya Bibiliya na Yesu Kristo yavuye mu ijuru akaza aha kw'isi, akahagendagenda, akicara kw'iriba arushe. Naho rero yari Imana, yari umuntu. Yavuganye n'abantu abamenyesha ibitari bike. Bibiliya nayo ni igitabo kitumenyesha vyinshi dukeneye kumenya uyu munsi vyerekeye ubwami bw'ijuru. Turashobora kugisanga aho cibereye mu nzu z'amasomero y'ibitabo, bimwe bita amabibiliyoteke, tukayitunga mu mazu iwacu, mbere n'aho dukorera turashobora kuyitungiraho, kandi hariho n'abayigendana mu masakoshi yabo, canke mbere kubw'ubuhinga bwa none ushobora no kuyitunga muri telefone yawe ngendanwa. Tugarutse rero kuri vya vyiyumviro vy'abitwa abanyabwenge bagomba gusigura ivyo kubaho kw'isi n'ibindi biriho banyuranije n'ijambo ry'Imana, twarabonye ko ivyo vyiyumviro vyose vyagiye birisambura ubwavyo. Isi hamwe n'ijuru vyabayeho biremwe n'Imana, kandi twaranabonye ko n'ibindi biboneka vyose ndetse n'ibitaboneka navyo nyene ari ivyo Imana yiremeye. Ikirushirijeho nuko Imana yaremye umuntu kugira ngo ayiheshe icubahiro. Reka rero uyu munsi naho tubandanirize ku murongo wa 2 wo muri ico gice ca mbere c'igitabo c'Itanguriro. Imana imaze kurema ijuru n'isi, umurongo wa 2 uvuga ngo isi ntiyari bwagira ishusho, kandi nta cari kuri yo. Umwijima wari upfutse ibenga rinini, kandi mpwemu w'Imana yatambatamba hejuru y'amazi. Aho turiko turasoma muri Bibiliya iheruka kwandikwa mu mvugo y'ikirundi cumvikana. Iri jambo ngo isi ntiyari bwagira ishusho canke ngo isi yari ikiri buziba bisobanurwa ko atako yasa. Ntiyari bwategurwe neza ngo ihabwe ishusho nk'iyi tubona kugira ngo ibe iyibereye ko abantu bayibako. Yari kubusa gusa nk'uko twabisomye. Umwiza wari upfutse idamba ariryo benga rinini. Ivyo umuntu yobitahura kuko atakirere cari bwabeho. Harabizera ko kuba umwijima wari upfutse idamba ariryo benga rinini vyerekana ko atariho Imana yaba, kuko Imana ari umuco. Wibuke ko Uhoraho yaremye isi kugira ngo abantu tuyibeko. Uwavugishwa n'Imana Yesaya yarabivuze neza mu gice ca 45 ku murongo wa 18 ahavuga ngo uku ni Uhoraho agize uwaremye amajuru, niwe Mana uwabumbye isi akayirema. Yarayikomeje, ntiyayiremye ngo ibe kubusa gusa, ariko yayibumbye kugira ngo ibeko abantu. Ati ni jewe Uhoraho kandi nta wundi. Isi yari ikwiye gutandukanywa n'ukwezi kutabereye ko abantu bakubako. Hanyuma kandi twasomye yuko mpwemu w'Imana yatambatamba hejuru y'amazi. Ijambo ryo mu rurimi rw'Igiheburayo ryakoreshejwe mu kuvuga uko kutambatamba canke uko kugendagenda kwa mpwemu yera ku mazi, ryerekana ko yagira nka kurya inkoko igira iyibundikiriye amagi iberagura. Aha tubona ko mpwemu yera yatanguye igikorwa co guhingura. Akaba ari igikorwa usoma Bibiliya asanga mpwemu yera abandanya gukora kenshi. Iki gikorwa natwe arakidukorera. Wibuke ko umwami wacu Yesu Kristo yavuze ati iyo umuntu atavyawe n'amazi na mpwemu ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice ca 3 umurongo wa 5. Harabizera ko amazi avugwa hano muri uyu murongo ari ijambo ry'Imana, naryo rikaba riva kuri mpwemu yera. Reka twongere twibukanye ko ikindi twasomye mu ntangamarara kitwereka kikatwemeza ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana ari uko ivyahishuwe vyashitse. Bibiliya yavuze vyinshi vyavuzwe bigashika. 1/4 c'ivyanditswe ufatiye ku gihe vyandikiwe, cane cane ivyo mu isezerano rya kera, n'ivyahishuwe vyari bikwiye gushika, n'ivyahishuwe vyari bikwiye gushika mu gihe kizoza. Kandi ubiravye usanga ko bitari bike birenze ivyo abantu biyumvira ko vyoshika vyaramaze gushika. Bimwe ndetse vyashitse abavugishwa n'Imana babivuze bakiriho. Nk'akarorero, Mikaya yari umuvugishwa n'Imana, yahishuriye umwami Ahabu ko agiye mu ntambara nk'uko yari yabiteguye azogwayo. Naho abavugishwa b'ibinyoma bari bamubwiye ko azotsinda,
akagaruka afise intsinzi. Ariko kuko umwami atemeye amajambo y'uwavugishwa n'Imana Mikaya, yaciye atanga itegeko ko bamupfunga bakamugaburira ibyo kurya n'amazi by'intica ntikize kugeza avuye ku rugamba. Ariko rero uwo muvugishwa n'Imana yari yamaze kubwira umwami ko azogwa mu rugamba kandi ko ari Imana yabivuze. Mbere yongera ko ati niwagaruka Imana izoba itavuze, Imana izoba atariyo yavuze. Mu by'ukuri Imana yari yabivuze kuko Ahabu yaguye mu rugamba ingabo ziwe zigatsindwa. Aho rero ucubona ko iryavuzwe ryatashe bidatevye, uwarivuze mbere akiriho. Iyo nkuru iboneka mu gitabo ca mbere c'abami mu gice ca 32. Umurongo wa mbere n'uwa kabiri yo mu gitabo c'itanguriro igice ca mbere, uwa mbere utumenyesha ko mu ntango Imana yaremye ijuru n'isi. Mu gihe uwa kabiri nawo utumenyesha uko ibintu byari byifashe ico gihe isi imaze kuremwa canke ikiremwa kuko itari bwagire ishusho. Hari bamwe bizera ko Satani ari we Lusiferi yakororewe hasi hagati y'umurongo wa mbere n'uwa kabiri, naho atatu tubona gose Imana yabivuzeko. Abantu benshi barakunda kwibwira, ariko kandi kenshi bashobora kuba bihenda, kuko na kare abarundi barayamaze ngo kwibarira niko kubesha. Ikibereye kuri twebwe kugira ngo tugume mu kuri kw'Imana nuko twokwemera kwisunga Bibiliya tukagendera ikivuga, ataco dukuyeko kandi ataco twongeyeko. Reka rero turabire hamwe ivy'Imana yaremye mu misi 6 nk'uko tubisoma kuva ku murongo wa 3 kugeza ku murongo wa 31 wo muri ico gice ca mbere c'igitabo c'itanguriro. Ndizera kwibi arivyo dusanga muri iyi mirongo. Hari ibintu bitari bike noshima ko turabira hamwe. Mu gitabo cyo kuvayo mu gice ca 20 ku murongo wa 11 dusoma ngo kuko iminsi 6 ariyo jewe Uhoraho naremyemwo ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri byo byose, nkaruhuka ku munsi ugira indwi. Mu rurimi rw'Igiheburayo isezerano rya kera ryanditswemwo uyu murongo uvuga ngo kuko iminsi 6 ariyo jewe Uhoraho nakoreyemwo ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri byo byose. Birashoboka ko uyo murongo uvuga ko Imana yakoze ibyo bintu byose kuko yariko ibihingura mu byo yari yaramaze kurema. Ni nko gusubira kurema. Imana rero yaremye ubugingo ibushira ku isi, hanyuma irema umuntu kuko isi yari imaze kuremwa kugira ngo abe kuri yo ayiganze. Ibi bituma igitabo c'itanguriro kiba igitabo gihambaye cyane kuko arico kitubwira uko Imana yaremye biriho, natwe tukaba turi mu by'Imana yaremye. Ku munsi wa mbere Imana yaremye umuco nkuko tubisoma mu itanguriro igice ca mbere ku murongo wa 3 kugeza ku murongo wa 5 havuga ngo Imana iravuga iti nihabeho umuco, umuco ubaho. Imana ibona umuco ko ari mwiza, iraheza itandukanya umuco n'umwijima. Imana yita umuco umurango, umwijima iwita ijoro. Burira hanyuma buraca, uwo n'umunsi wa mbere. Birakwiye ko tuvuga ko uwo munsi wari ufise amasaha 28 nk'uko biri uwo munsi. Iki ciyumviro kiraboneka neza muri iyi mirongo twasomye. Eheraba amajambo Imana yakoresheje mu kurema umuco ngo nihabeho umuco. Urumva ko ariyo itanga itegeko, ikigomba kigaca kiba. Muri iki gice tubonamwo amategeko nk'aya 10 aho Imana yavuze ngo nihabeho umuco, nihabeho itazanure, nihabeho ivyaka, isi imere ivyatsi hamwe n'ibindi. Hano rero turahabona amabwirizwa 10 y'Imana ajanye n'igikorwa cyo kurema. Ku murongo wa 3 niho tubonera ubwa mbere Imana ivuga ngo nihabeho umuco. Ku munsi ugira kabiri Imana yaremye ikirere. Itanguriro igice ca mbere ku murongo wa 6 haravuga ngo Imana iravuga iti nihabeho itazanure hagati y'amazi ritandukanya amazi n'ayandi. Ijambo ry'Igiheburayo risobanura itazanure nirijya risobanura ngo ikirere. Ico kirere cyari gikwiye gutandukanya amazi n'ayandi. Byumvikana ko harayari hasi n'ayandi ari hejuru. Umurongo w'indwi uvuga ngo Imana irema ikirere hagati y'amazi gitandukanya amazi yo munsi y'ikirere nayo hejuru yacu. Biba kuno. Kumva ko amazi yagarukira hariya hejuru tutabona ntibitangaje.
mu gihe c'agatasi turumva bivugwa ku maradiyo ko hari imvura iba nyinshi ikarengera amazu n'ibiti. Iyumvire nawe kubona amazi aho ku mbuga atera aja hejuru kugeza arengeye amazu. Imana kubw'ubushobozi bwayo ishira ikirere hagati y'amazi, amwe aguma hejuru ayandi aguma hasi. Umurongo w'umunani uvuga ngo maze ico kirere Imana icita ijuru, burira hanyuma buraca. Uwo n'umunsi wa kabiri. Iri juru rivugwa hano bishoboka ko atari ijuru uciye wiyumvirako. Ivyanditswe bivuga ku bwoko bw'amajuru atatu. Umwami Yesu yavuze ivyerekeye inyoni zo mu kirere, kandi nibaza ko ari ryo juru rivugwa hano. Hanyuma kandi haravugwa ijuru inyenyeri zibako. Iryo rikaba ijuru rya kabiri. Ijuru rya gatatu ni ijuru Imana ibamwo. Ijuru rya mbere rero niryo rivugwa muri uyu murongo w'umunani, ni ijuru ry'ibicu n'inyoni. Reka turabe ivy'Imana yaremye ku munsi ugira gatatu. Bikaba bivugwa ku murongo w'icenda n'uw'icumi. Iyo mirongo ivuga ngo Imana iravuga iti amazi yo munsi y'ijuru nakoranire hamwe, imusozi naho nihaboneke. Biba kuno. Maze imusozi Imana ihita isi, ikoraniro ry'amazi naryo iryita ibiyaga. Imana ibona ko ari vyiza. Uribuka ko ubwa mbere Imana yatandukanije amazi, amwe aja munsi ayandi aja hejuru. Ubu naho itandukanije amakika. Aho rero nta kindi yarondera atari ugutunganiriza umuntu ahantu heza habereye aho umuntu ashobora kuba. Urumva rero ko umuntu ataremwe ngo abe mu mazi, nk'uko twabonye bamwe bigisha ko umuntu yavuye mu kantu kavuye mu vyaboreye mu mazi, canke ngo ave mu catsi canaze mu mazi. Urumva ko ivyo bidashoboka. Ku munsi wa gatatu Imana yaremye isi ndimwa, ariko umurongo wa 11 werekana ko hari ibindi yaremye. Imana iravuga iti isi nimera ivyatsi n'ibimera vyose vyama imbuto, n'ibiti vyama ivyamwa vyavyo uko amoko yavyo ari, birimwo imbuto zavyo. Biba kuno. Aha tubona Imana irushaho gutegura isi ndimwa kugira ngo niyarema umuntu azoronka ivyo azofungura. Harabizera ko umwuzure utaratera abantu birira ivyamwa gusa vyamira hejuru no mwivu nk'ibiyoba, bakizera ko batanguye kurya inyama inyuma y'umwuzure. Ivyo ari byo byose hari ivyamwa bikwiye vyari gutunga abantu baremwe mu ishusho y'Imana. Ugushirwaho kw'ivyatsi n'ibiti vyama imbuto nico casozereye ibikorwa vyo ku munsi wa gatatu. Umurongo wa 12 n'uwa 13 ivuga ngo nuko isi imera ivyatsi n'ibimera vyose vyama utubuto uko amoko yavyo ari, n'ibiti vyama ivyamwa birimwo imbuto zavyo uko amoko yavyo ari. Nuko Imana ibona ko ari vyiza. Burira burongera buraca. Uwo no mu munsi ugira gatatu. Igikorwa Imana yakoze ku munsi ugira kane cabaye ugushiraho izuba n'ukwezi n'inyenyeri. Umurongo wa 14 uvuga ngo Imana iravuga iti mwitazanure ry'ijuru nihabeho ivyaka vyo gutandukanya umurango n'ijoro, bibe ibimenyetso vyerekana ibihe n'imisi n'imyaka. Umuntu agisoma uwo murongo ni nk'uko hari aho vyari bisanzwe biri, hanyuma Imana ibishira aho yashimye ko biguma kugira ngo bishitse intumbero yayo. Umurongo wa 15 n'uwa 16 iravuga ngo kandi bibe ivyaka vyo mu kirere vyo kwakira isi. Biba kuno. Imana irema ivyaka bibiri binini, icyaka kinini cyo kuganza umurango n'icyaka gitoya cyo kuganza ijoro, irema n'inyenyeri. Turabona ko izuba ari ryo riganza umurango, ukwezi kukaganza ijoro, kandi ivyo vyombi bikora ico vyaremewe neza. Umurongo wa 17 n'uwa 18 iravuga ngo Imana ibishira mu kirere kugira ngo vyakire isi, biganze umurango n'ijoro, bitandukanye umuco n'umwiza. Imana ibona ko ari vyiza. Ivyo nivyo Imana yakoze ku munsi ugira kane. Eheraba ubushobozi bw'Imana mu gutandukanya umuco n'umwijima. Erega ibi Imana n'uyu munsi iracyabikora. Hari hamwe bakirondera kumenya ivyo abantu bita vyiza n'ivyo bita bibi. Imana yarabikoze ku buryo ku bakristo
iki kitakiri ikibazo kibaraza ishinga. Imana yarahishuye ibyo dukwiye gukora n'ibindi tudakwiye gukora, mbere tudakwiye no gukorako. Ibyo byose byanditswe mu ijambo ryayo ariryo Bibiliya. Yisomere rero kugira ngo umenye ico Imana yita kibi ukwiye kwirinda n'ico Imana yita ciza ukwiye gukora. Nturondere urwitwazo ngo ukore ikibi wisigura ngo ntiwari ubizi ko ari bibi. Imana yaraguhaye ibikwiye ngo umenye igikwiye icyo ari cyo, nk'uko uwavugishwa n'Imana Mika mu gice ciwe ca 6 ku murongo w'8 avuga ngo ko yakweretse iciza icyo ari cyo ga yewe muntu. Imana yarakweretse iciza icyo ari cyo mugenzi, barico ukurikira. None ku munsi wa 5 hoho Imana yakoze iki? Umurongo wa 20 uvuga ngo Imana iravuga iti mu mazi nihasegenyuke isinzi ry'ibifise ubugingo, kandi ibiguruka nibiguruke hejuru y'isi mu kirere cy'ijuru. Umurongo wa 21 nawo uvuga ngo Imana irema ibifi binini binini n'ibifise ubugingo byose bigendagenda, ibyasegenyutse mu mazi nk'uko amoko yavyo ari, n'ibiguruka byose bifise ivyubi nk'uko amoko yavyo ari. Imana ibona ko ari vyiza. Ikibonekeza cyo nuko ibifise ubuzima byose bitakomotse ku kintu kimwe. Bitakomotse ku kintu kimwe nk'uko bamwe batemera ko byose byaremwe n'Imana bavuga. Iyo mirongo twasomye yerekana ko Imana imaze gutanga itegeko haciye hasegenyuka ibifise ubugingo byo mu mazi no mu kirere uko amoko yavyo ari, nk'uko tubibona uyu munsi. Imana iravye ivyo byose ihejeje kurema ibona ko ari vyiza. Erega ico Imana ikoze cyose mugenzi kiba ari ciza. Eka niyo ikoze ku mutima w'umuntu yananiranye mu ngeso, arahinduka akaba mwiza nk'uko ishobora no kumuremamwo, kuko ishobora no kumuremamwo umutima mushasha, nk'uko Ezekiyeli yabihishuriwe mu gice ca 36 umurongo wa 26 ahavuga ngo kandi nzobaha umutima mushasha, ndabashiremwo impwemu nshasha, nzokura umutima ukomeye nk'ibuye mu mibiri yanyu, ndabahe umutima woroshe nk'inyama. Umurongo wa 22 wo muri ico gitabo c'Itanguriro mu gice ca mbere uvuga ko Imana imaze guheza igikorwa cayo cyo ku munsi wa 5 yaciye ihezagira ibyo binyabugingo yaremye. Iti nimurondoke mugwire mwuzure mu mazi yo mu biyaga, n'ibiguruka nibigwire mu isi. Kandi niko bimera. Iyo Imana ihezagiye ibihezagiye, imigisha irasesekara ikaboneka. Ico ngusabira mugenzi nuko atacaha coba mu bugingo bwawe ngo kibuze imigisha y'Imana kugushikamwo. Ku munsi ugira 6 naho ibifise ubugingo bikwiye kuba kwisi. Umurongo wa 24 n'uwa 25 iravuga ngo Imana iravuga iti siniza n'ibiri n'ubugingo nk'uko amoko yavyo ari, ibitungwa ivyikwega hasi n'ibikoko vyo mw'isi nk'uko amoko yavyo ari, biba kuno. Nuko Imana irema ibikoko vyo mw'isi nk'uko amoko yavyo ari, n'ibitungano nk'uko amoko yavyo ari, n'ivyikwega hasi byose nk'uko amoko yavyo ari. Imana ibona ko ari vyiza. Iryo jambo rya nyuma riratwereka ko ivyo Imana yaremye byose ari vyiza. Ariko si ivyo gusa Imana yaremye ku munsi ugira 6. Hari ikindi kirema gifise ubuzima gihambaye cyane, yo nyene yatandukanije n'ibikoko naho byaremwe ku munsi umwe. Ico caremwe naco n'umuntu. Imana yamuremye mu buryo butangaje. Uwo ni wewe nanje twakomotseko. Vyumvikana ko tuvukana naho tutavuye mu ndimwe, ariko urumva ko turi bamwe kuko twakomotse kuri umwe. Umurongo wa 26 w'igice ca mbere c'ico gitabo c'Itanguriro uratubwira uko uyo muntu wa mbere yatanguye kubaho. Uvuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe, aganze amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibitungano n'isi yose n'ivyikwega byose bigenda bikwegenda hasi. Ikibazo ca mbere umuntu wese yokwibaza ni iki? Ngo mbega umuntu yaremwe ate?
uwo murongo n'ukurikira eka mbere n'igice gikurikira birishura iki kibazo. Umurongo wa 27 uvuga ngo maze Imana ire mu muntu mu ishusho yayo, mu ishusho y'Imana niho yamuremye, Imana irema umugabo n'umugore. Imana imaze kurema umuntu wa mbere imuha kuganza isi n'ibirimwo byose. Ntihagire rero wibaza ko Imana yagize Adamu umuntu wo gukora mu murima wa Edeni gusa. Oya, yamuhaye ububasha budasanzwe wo kuganza isi n'ibirimwo byose. Hanyuma tuzobona ukuntu Imana yerekanye neza ibyo yarajejwe kurongora muri iyi si. Reka tube turagarukiriza ngaha kurabira hamwe iby'iki gikorwa gitangaje cyo kurema umuntu. Mugenzi wari kurakurikirana kino kiganiro, ntiwumva ko wewe nanje dufise icyo dukwiye kwirata? Twaremwe mu ishusho y'Imana. Haleluya! Wibuke ko yaturemye mu ishusho yayo kugira ngo tubeho nk'abantu bashoboye gutandukanya iciza n'ikibi, kugira ngo tuyiheshe icubahiro mu kubaho kwacu. Ikibi tugitera umugongo, ariko iciza aba arico dukurikira. Reka rero dusenge Imana tuyinginge kugira ngo idushoboze gushitsa ico yaturemeye kandi twamamaze ukugira neza kwayo. Mana Data wa twese uri mu ijuru, wewe muremyi w'ijuru n'isi n'ibirimwo byose, turagushima yuko watunganirije umuntu ahantu ho kuba kuri ino si, umaze gutegura n'ibizomutunga. Turagushima Mana yacu uri mu ijuru yuko n'uyu munsi ukiri kurakora igikorwa ciza, yuko uwo muntu mugiriranira ubumwe, mugiriranira ubucuti. Ndakwinginze rero Mana kugira ngo udushoboze, kugira ngo twitondere ijambo ryawe, tumenye ico waturemeye aba arico dukora, dutere umugongo ibibi byose, dukora ibyiza bihuye n'ijambo ryawe, kugira ngo izina ryawe rishimwe. Ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ikigwa cyacu cyo kuri uno munsi tugigarukirije ngaha, naho ubutaha. Wakoze kumviriza ikigwa cy'ijambo ry'Imana cy'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr akaburungu org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri indwi canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice cy'ibyanditswe byera ugomba. Ufite ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Dusanga kandi kuri WhatsApp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.